Ndabaramukije, turi ku munsi ugira 9 wo mu minsi 21, iminsi twahariye ugushishikara twiyegereza Imana n'ubwami bwayo. Iyi ngingo y'umunsi, ukwizera kudafise imipaka. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko igice 9 umurongo wa 23. Haravuga ngo Yesu aramwishura ati, uvuze uti namba wo bishobora, erega vyose bishobokera uwizeye. Muri ubu buzima Rukristo, ukwizera n'urufunguruzo rutuma tubona ububasha bw'Imana bukora. Muri iri jambo Yesu yariko avugana n'umuntu atarafise ukwizera, ahamwereka ko Imana ishobora vyose, ariko ico yifuza kuri twebwe kwari ukwizera kugira ngo ibone uko ikora mu buzima bwacu. Ijambo Yesu yakoresheje rirakomeye ngo vyose bishobokera uwizeye. Ntiyavuze ibintu bimwe, yavuze vyose. Ukwizera kudafise imipaka si ukwizera gushingiye ku vyo tubona, ahubwo ni kwizera niyo bigaragara ibintu bidahumuriza. Ni kwizera niyo ikibazo gisa kitazokwigera gitorega umuti. Ni kwizera ko Imana ishobora niyo tuba tutabona uko izobigira. Abantu benshi bahuye na Yesu Kristo bakunda kumubwira bati ubikunze canke ngo woshobora, ariko Yesu we yahindukiza ikibazo ati ikibazo si ubushobozi bwanje, ahubwo ni kwizera kwawe. Bivuga ngo iyo hari ukwizera, ubushobozi wabuhawe ikibanza, co kimwe no gushaka kw'Imana guca kuronka ikibanza aho. Muri iki gihe co kubandanya twiyegereza Imana n'ubwami bwayo, Imana iriko iratwugurura imitima ngo twongere kwizera ko iriko irakora. Imana iriko iratwugurura imitima ngo tumenye ko ata mipaka kuri yo, kandi tureke kwishiramwo amajambo avuga ngo ntibishoboka. Uyu munsi nuwo gusubizaho ukwizera kudafise imipaka canke akarimbi. Turasabwa kwihana aho kwizera kwacu kwacitse intege. Turasabwa kwemera ko Imana ishobora vyose. Turasabwa kureka amajambo, ibikorwa n'ivyumviro bigabanya ugukora kw'Imana mu buzima bwacu. Turasabwa gufata ingingo yo kwizera ata mipaka. Senga usaba ukwizera gushasha, usaba gukugwako ubwoba no gukekeranya. Senga ushira ibibazo vyawe mu minwe y'Imana. Sengera abakeneye ugukorwako n'Imana. Sengera ishengero ngo ribe iryo kwizera nyako. Mwami Yesu Kristo, ndemera ko haraho ukwizera kwanje kwagoyagoye, ariko uno munsi ndafashe ingingo yo kwizera. Ndizera ko vyose bishoboka kuri wewe. Ndakweguriye ibibazo vyanje, ibiboneka bisa n'ibidashoboka, mbere n'ibimpagarika umutima. Nyobora ngendere mu kwizera kudafise imipaka, mu izina ryawe ryera. Amen. Ico kubandanya dukora umunsi wose ni kuguma wiyumvira kwijambo twasomye, kwirinda amajambo avuga ngo ntibishoboka, kuvuga amajambo yuzuye ukwizera. Ukwizera gufungura aho ubwenge bw'abantu bufunga.